wanje hanini yarandemesheje abo tuvukana barandemesheje inshuti n'abagenzi barandemesheje ni muri iyo ntumbero rero ga Pasteur Diamond habaye changement de cette douleur nkuko namariko ndabivuga Imana yampaye nukuri ndabishima kandi ndabibona gushika no munsi kiyo douleur Imana yampaye ubushobozi bwo kwihindura ani force itagira kwingana maze imisi ndabivuga nabibabwiye na kare mubiriko birampindura ndegera cyane ab'Imana yahaye ubushobozi yo kwigisha abantu mbona na kenshi n'abapastori benshi batandukanye mu bapastori mu bakatolika ndashimira n'utanga ikiganiro nono atwigisha mu misi y'abakatolika ndamushimira patiri nawe nyene mu bandi message arimo donc le fait yuko negera cyane ab'Imana haye ubushobozi bwo kwigisha abantu nayo nyene ku ruhande rwanje ndasaba Imana ngo impere ubushobozi abo bantu yahaye ubushobozi bwo kwigisha ngo bamane ubwo bushobozi bwo kuremesha abantu ico kintu n'ukuri carampinduye kiranafasha gushika no munsi ahanini ico kintu carampinduye ukwemera Imana ukwiha volonté yayo niyo yonyine izi gituma yabikoze kandi turazi ko volonté yiwe itama ari negatif yama ari positif Chuti namwe bagenzi turabahe kaze kuri Gisha TV kandi turabashimira mwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kandi tubasaba yuko mubandanya mukabikurikira mukabisangiza n'abandi kuko murabizi ko kenshi hacako inyigisho amajambo atandukanye y'umurimo w'Imana kandi gacako n'ibindi biganiro bitandukanye by'abantu batandukanye bagiye bakora ibintu bitandukanye noneho bakaza tukaganira ku bintu byinshi bitwubaka byubaka ubuzima bwacu mu buryo butandukanye kandi binadufasha mu nzira nyinshi kuko tugenda tubigira ko ibintu byinshi bitandukanye rero nico gituma n'ubu dusiye kubashimira tubasaba ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro mwongere mu bisangiza abandi mu birungikira abandi hanyuma hari n'iciyumviro mwifuza kuduha canke hari n'ikiganiro mushaka kuduha kugira ngo tugane ku bintu bitandukanye naho ni murafise uburenganzira bwo kutwandikira kugira ngo dushobore kuraba ingene tugenda twubakana mu buryo butandukanye uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kubera umutumire dufise si mushasha kuri Gisha TV ni umuntu nubaha nka mukuru wanje kandi nigiye ko byinshi mu biganiro twagiye tugerana muri kahise ndizera ko benshi mwagiye mwumva ibiganiro byacu ariko dusubiye guhura bwa mbere aheruka guca mu bibazo bikomeye benshi mwashoboye kubyumva mu buryo bwinshi butandukanye kandi ndanamushimira mu buryo budasanzwe kubera ko yashimye gutanga ikiganiro ciwe ca mbere hanyuma yo kubura umuhungu wiwe benshi mwari muzi nka Tyson reka namwite Tyson mutoya kuko no muvyeyi nawe yitwa Tyson amwita Tyson mwanyita Tyson canke twamwita Tyson ariko yarafite n'akandi kazina k'umwihariko bamwita Pancake so ntibyari byoroshe byari bigoye byabaye itariki 5 z'ukwindwi nimba ntihenze twese twabwiye mu gahundwe tuvyumvise bamwe bakinavyumva bibaza ko kumbure ari mikino bibaza ko atari byo bibaza ko ari kwihenda ariko muri iryo joro nyene jewe naronse ubutumwa umuntu andungikiye nkiburonka ubwo nyene ca ndamuhamagara hari mu gitondo ca kare
ijambo yanyishuye gusa ryari ijambo rimwe, yambwiye ati ego byabaye. Ubwo nyene nagize agahinda n'amarira nanje nk'umuvyeyi, mpamagara iyindi nshuti yacu, ubwo nyene dufata imodokari tuva aho turi muri Ronge na Montreal, dufata urugendo rw'isaha imwe n'igice hafi amasaha abiri, tugiye kubana nabo kubaremesha. Ayo masaha ntaco yaravuze kuri twebwe, kubera ko umuvandimwe yaraheje guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kandi n'umwana twokwita yuko ari mwene wacu, ku bandi ari nk'umwana wabo. Byari ibihe bigoye cyane, twaragiye turabana nabo, turaganira, tugerageza kubashigikira no kubaremesha mu buryo tubishoboyemo nk'abana b'abantu. Ariko icari kiryoshe muri byose ni ingene nabo bari baremye, ni ingene umutumire wacu Joris Ndongozi ni ingene yararemye n'umuryango. Byari ibihe bigoye cyane, warashobora kuyibona ariko aravuga ukabibona mu maso. Abantu bose bari bahari muhiriwe, cyari igihe kigoye kandi cyari igihe tutarekuriwe guhura turi abantu benshi. So murumva yuko byari ibihe bigoye. So ico gihe rero twarashoboye gukora ico dushoboye gukora nk'abavandimwe, nk'abagenzi, nk'umuryango kugira ngo tubaremeshe. Hanyuma uyu munsi rero nkuko navuze yuko ari iteka ridasanzwe, kubera ko kuva ako kaga kaba ivyo bibazo biba, nukuri nitega kuri twebwe kubona arico kiganiro ca mbere gikomeye yahisemwo kuza kuri Gisha TV kugira ngo tuganire kuvyerekeye urwo rugendo kuva imbere yaho, igihe ivyo vyashika no gushika kuri uyu munsi. Muri iki gihugu hari amateleviziyo menshi akomeye, hari ibinyamakuru, hari amaradiyo menshi akomeye, yari gushobora kubaha ibi biganiro, ariko jewe ku gatwe kanje ndashima gose kubona yashimye yuko iki kiganiro tugikorana. Ntabwo ndabifata nk'uko ari ibintu bisanzwe, ndabimushimira cyane. Rero ntarinze kuvuga byinshi, nari nshatse kugira background gatoyi kugira ngo umuntu arabe uko ibintu byagenze, aho tuvuye naho tugeze. Reka nakire umutumire wacu Joris Ndongozi, turaguhaye kazi. Merci beaucoup. Wakoze cyane. Yeah. Ubutumire. Yeah. So ico nifuza ko iki kiganiro kibi ikiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro. Nifuza yuko wogira umwanya ukwiye wo kuvuga ibiri ku mutima ukurongowe. Hanyuma jewe n'abandi bazokurikirana ikiganiro twumvirize ibihe waciyemo, ibihe uri kuracamwo, aho ugeze, kandi twongera twisabira dusabira n'abandi kugira ngo iki kiganiro na cyane ku bavyeyi, ku bana bakiri bato, abajene, kigira ico kitwigisha canke kigira ico kibigisha muri ubuzima n'ubuzima buzoza. Donc taze kuvuga muri aka kanya turimo n'imyaka iri imbere. Rero Joris, twaguhaye kaze, kandi ndagushimira ko n'uyu munsi mu gitondo wari watugendeye mu ishengero nagira ubuntu kuba ndongoye cyangwa inkoreramo umurimo w'Imana. Rero kandi naho watubereye umugisha, kandi ndagushimiye bugira kandi. Rero nagira ntangure kuri iki kibazo mvuga nti mumeze gute? Nongeye kandi kugushimira Pasteur Diamond, umbaje ngo umeze gute? Ndaremye, ndakomeye. Donc umbaje ikibazo kigoye kwishura umeze gute? Ndaho in Jesus name. Amen. Ku bubasha bwayo ndahema, ndavyuka nkiruka, ndavyuka nkafasha kujya mfashwa. Tom ndakomeye. Aho rero ndakubwiye nti tomora rema tomora rema ikibazo, hanyuma menye icyo ushobora kwishura, menye Okay, urakoze uti ntomore neza ikibazo.
nanavuze ngo mumeze gute mwisanzu ikibazo wamaze kucishura ati meze neza. Icyo nashatse kuvuga niki, reka dusubire inyuma gatoya. Joris, uribuka imbere yuko uhura n'ibyago, natwe nk'umuryango wagutse duhura n'ibyago, twarahuye kenshi turaganira, tuganira mu byo twagiye tuganira, twaravuze ku buzima, turavuga ku bw'iki gihugu, turavuga ku bw'igihugu cyacu cyatwibarutse, igihugu dukunze cyane cyo gihugu cy'u Burundi, turavuga no kubana. Hari hace n'iminsi twahuye turaganira, uranatubwira ku byerekeye igihugu cy'amasezerano n'ibindi, ariko bukeye kabiri nk'uko bavuga mu Kirundi haba haje ibyago. Rero nashaka ndagwe umwanya nk'uko nari nabivuze, uje inyuma gatoyi imbere yuko itariki 5 z'ukwindwi z'uyu mwaka uhura n'ivyo byago cyangwa idura n'ivyo byago, uko ubuzima bwari bumeze mu muryango kuri wewe, hanyuma uduge gushika kuri irya tariki, uko byagenze, hanyuma uko byagiye bikurikirana gushika uyu munsi, n'ibyakenerwa yuko kumbure hari akantu nshishamwe ko kukubaza, ndashobora kubikora amem turi kuratwiganira urwo rugendo uko byagenze. Murakoze cyane. Munshama kumbwiye uti umbajije uti avant la mort de Tyson gushika ubu umerewe gute? Ufite nicyo cyari ikibazo ndatahawe. Avant la mort de Tyson sico kimwe n'ubu. Avant la mort de mon fils sico kimwe na gato n'uno munsi. Mu nyuma y'urupfu rw'uwo muhungu wacu dusangiye twese, harahindutse ibintu byinshi. Urazi iyo umuntu ashikiwe n'ibintu nk'ivyo hahinduka byinshi. Hariho mu mubereho, hariho ukuntu ubayeho, il y a l'entourage, le monde qui t'entoure, hariho mukorana, hariho mu muryango, mu nshuti n'abagenzi hahinduka byinshi. Icambere nuvuga cyahindutse hanini kuri jewe naremera me inyuma y'urupfu rw'umuhungu wanje, umuhungu w'igihugu, umuhungu w'u Burundi, harahindutse no kuri ibintu byinshi cyane. Icambere coco catumye umuntu amenya mbega umugenzi ninde, utari umugenzi ninde, mbega mvaye nkajaye, mbega mana mbaye uwande. Muri ico gihe umugani wa wundi ati kugira umenye Imana irafise aho icisha kugira ngo ukuzane mu buntu bw'Imana. Ko mu kenshi meme n'imbere y'urupfu wo muhungu wacu, umva se umuhungu wanje wajeje nyene n'umuhungu w'igihugu, n'umuhungu w'abarundi bose, w'inshuti zose, naremera. Inyuma y'aho Imana imwakiriye nabihaye uhoraho. Imana ni wewe uzi ico wabikoreye, kandi ndashima volonté yawe. A partir yo gushima iyo volonté y'Imana yabikoze, nabikuye kuri mutoyi wanje asanzwe ari n'umupastori yitwa Freri Nkunzimana Ndongozi. Naramuravye ariko arashikiriza ijambo umunsi tumusezera, arivuga nk'umuvyeyi wiwe. Mutoyi wanje hanini yarandemesheje, abo tuvukana barandemesheje.
inshuti n'abagenzi barandemesheje. Ni muri iyo ntumbero rero ga Pasteur Diamond habaye changement de cette douleur nkuko namariko ndabivuga. Imana yampaye nukuri ndabishima kandi ndabibona gushika uno munsi kiyo douleur Imana yampaye ubushobozi bwo kuyihindura ani force itagira kwingana. Maze imisi ndabivuga nabibabwiye na kare mubiriko birampindura no biriko birampindura ndegera cyane ab'Imana yahaye ubushobozi yo kwigisha abantu. Mbona na kenshi n'abapastori benshi batandukanye mu bapastori mu bakatolika ndashimira n'utanga ikiganiro nono atwigisha mu misi y'abakatolika ndamushimira patiri nawe nyene mu bandi message arimo. Donc le fait yuko negera cyane ab'Imana haye ubushobozi bwo kwigisha abantu nayo nyene ku ruhande rwanje ndasaba Imana ngo impere ubushobozi abo bantu yahaye ubushobozi bwo kwigisha ngo bamane ubwo bushobozi bwo kuremesha abantu. Ico kintu n'ukuri carampinduye kiranafasha gushika uno munsi. Ahanini ico kintu carampinduye ukwemera Imana ukwiha volonté yayo niyo yonyine izi gituma yabikoze kandi turazi ko volonté yiwe itama ari negatif yama ari positif. Donc tubigendereko twongere dukurikize la ligne conduite. Hari umupasitore kare yabivuze ngo j'ai pas encore mes notes à côté de moi mais yavuze ngo nyibutse tuline kuja ku murongo kugenda ku murongo w'Imana tugende ku murongo w'Imana. Donc finalement nasanze naje uri kuri uwo murongo w'Imana. Uwo mupastori nuko ntazi izina ryiwe kandi yitwa Dr Husu Serge Husu. Rero namushimiye cyane. Donc turabigenderako ahanini nico mbona ko cyahindutse muri no misi no muri bino bintu ko turarenga. Alors in short and sweet nshatse kuvuga ko mu binini byahindutse no kwegera Imana no kwemera sa volonté. Je te remercie. Ubugombe bwayo. Mu bibazo nza kukubaza hari kibazo mvuda shaka kwishura shobora kumbwira pass tugisote. Nta guciriyemo nta kibazo ntashobora kwishura. Imana ishimwe. Reka dusubire inyuma indwi imwe imbere yuko Tyson ataha mu muryango byari bimeze gute kwishure canke mu biganiro ushobora kuba waragiranye nawe ko nabizi yuko mu nzira imwe canke iyindi umuvyeyi ahura n'umwana mukaganira hari igihe akubwira imigambi yiwe hari igihe akubwira indoto ziwe hari n'igihe akubwira gusa ibisanzwe mukaba muri ryoherwa mugatwenga cyangwa mukaja ahantu mugasangira cyangwa mugasohokana. Tuje gusa inyuma indwi imwe byari bimeze gute imbere yuko ataha? Icyo kibazo kirakomeye ngo ukayibagije ubizi imbere indwi imwe yuko ataha ni hamwe ubona ibintu mu nyuma. Twaraganira cyane na Tyson uko tutahora dusanzwe tuganira wamenga ariko aradusezera wamenga ariko aransezera nabizi yaramaze kuba wawuda kugira ngo papa ngiye ngaha papa ndaje ngaha ndazi ko je personnellement des fois nari dur avec Tyson mais dur dans le sens de l'éducation dur dans le sens yo kumubwira ego you are strong man usiga ufotora neza kunsumvya mugabo iki sico iki nico iki sico iki nico muri iyo ndwi ya nyuma rero yari ku mahaye neza cyane yarabikora neza nkuko hari umuryango wa ndibuka meme n'abantu bashikirije intahe kuri Tyson yari umushinga ntahe Olivier n'umufasha we yitwa Natasha. Mu byo bategurira Tyson barabivuze bavuga ngo papa wawe mama wawe aho bari
barashima ivyo wakoze baranavuze ati harageze naho papa aryoherwa kubona usigaye umusumbya no gufotora donc muri iyo ndwi rero narabibonye nza numva n'abandi barabishingiye intahe sanga nivyo exactement n'abana bigana n'abagenzi biwe umunsi wa veye yiwe baraje baranyekera barambwira ati merci papa Tyson d'avoir bien éduqué Tyson cyo ndatangira ko nababimbwiye me mu nyuma niho nagiye gutahura ko le dur namuha yibwira abandi bana bunka n'ubwiye donc information natanga yarashikiriza abandi niho nabibone ngira nkabishima kumva n'abandi babitangira ko intahe byataje narinzi muri iyo ndwi rero narabibonye kuri hariho complicité idasanzwe twarumvikana uko tutahora tumvikana yego il était bien comme toujours hama uravye même amadeklarasiyo y'abandi bantu ingene bamuvuga abakoca biwe abamwigishije naratangaye yego no kuri c'était un héros yeah. nta jambo mu majambo mwaganiriye yo barakubwiye ijambo utazopfa ribagiwe muri contexte yo kuvuga nk'akarorero ndazi ko kenshi abana bacu tubabwire ko tubakunda rigatubwire ko badukunda mugari gihe bishika siritu nk'abahungu baba bakuze ugasanga amajambo nayo bagikoresha cyane na cyane cyane ko arabwira papa mugabe bigashobora gushika nko muri iyo ndwi ugakanga kuri nk'umuvyeyi umwana aje akakugumbira kuko hari igihe bihora bishika nkabona umuhungu wanje w'imyaka 12 nta kintu na kimwe twavuganye do special nkaza mbona araje ansomye mu mutwe nkako n'akantu kaba kabaye iyo renganye usigara uribaza ati habaye iki bigenze gute bivuye kuki ubuzi ko agukunda so rero ni muri iyo context nta kantu nko muri iyo ndwi ushobora kuba yaravuze canke yaragukoreye ashobora no kunakuramutsa agakujegeza mugabo kumva yuko nk'aka message ariko araguha sinzi yuko ari akantu nkako nko muri iyo ndwi canke même 2 semaines avant ashobora kuba yarakoze kakakumarka ukabandanya ukiyumvirako. Oui, mais on s'est taquiné peu avec Tyson. Tyson s'est taquiné beaucoup plus na mama wiwe. Mama wiwe wamengo n'umukuzine wiwe. Jewe twaravugana mais c'était un peu mais nkuko ivuze mu ndwi za nyuma on s'est taquiné, on se faisait des câlins. Ça va. Des fois même je lui taquinais, j'ai dit hey, je sais bien que tu as besoin d'argent de poche, prends, vas-y. Bikamuryohera. Donc yarakunda umuntu yapprécie akazi yakoze. Et encore umuhaye encouragement yararenza no kurenzako. Niyo twashoboje tuvugana. En fait, je savais quand il faut jouer avec Tyson et quand il ne fallait pas jouer avec Tyson. Donc ico kintu naragikunze. Arakantu gatoya kaguma kankubita. C'est quand on s'est donné des trucs genre comme ça, donne, je te dis, twagira na gutya, ça va, give me 5, twagira na gutya na Tyson, mu bisanzwe bitahora biba. Cyewe yari, hey, left, right, go straight. Mugabo akabazi ko kameme na. Dusohokana no gusohokana même mu kugiyego twatwara naja. Des fois même naragiye ngo mbonye ikigange kiri nyuma yanje. On se sentait fier d'avoir un big bodyguard. Mais comme mon père avant était fier, un bon ami de Rwanda, mais c'est comme ça. Ibyo vuze nivyo kuko ndibuka imbere yo kujya byago biba twari kumwe uribuka twari kumwe mu kwezi kwa gatandatu nyene nimba niyenze hanyuma twarasirikiye twaraganiye hari umunsi yamutelefone ku telefone muravugana ku bintu bijanye no gukamera no gufotora hanyuma ucusigara utubwira ingene asigaye ari mu rwego rwo hejuru on top urabona tubwiye kuri proud of him ibintu nkamwe n'ivyo sinibuka neza ibigano byose twakoze ariko ndazi yuko waramuvuze muvuga mu rwego
bigaragara yuko wari umunezerewe kubona ahageze n'ibyo arimo. Rero icyo gihe kirarenganye, urumva n'ibihe byiza wagiye urabona mu minsi ya nyuma. Bitakugoye reka tujye kuri irya joro, ijoro ry'ibyago, guhera ngira ngo ku masaha yo ku mugoroba, uko byagenze cyangwa guhera mu gitondo gushika mu gitondo tuvuganye murajya amasaha 28. Amasaha byari bigoye, c'était presque 6 heures moins. Batoyi biwe mama wabo abyutse ati you know utayizonera ku bitaro, il faut que utayizonera ku bitaro, qu'est-ce qui se passe? Wari ku bitaro ngo sinzi icyo yabaye. Là c'est 6 heures du matin. Alors comme tout parent turi après tard tujya kumura ku bitaro, niwo munsi très dur. Vous vous imaginez, vous imaginez un parent qui sort, qui veut aller voir son fils à l'hôpital, et tu vois 2 policiers qui entrent dans la maison. Il se pose la question, oui, Tyson avant-garde. Moi, ça, la chambre est bien sûr, c'est la chambre unique. Et puis je lui ai posé la question, pourquoi vous posez que si Tyson habite ici? Parce que tu es comme la momitale. Un des policiers a chanté la maman, a chanté la maman. Non! Tyson est mort. Tout parent qui me suit, les administrateurs qui me suivent, les élus qui me suivent, mettez-vous dans ma peau uniquement 5 minutes. 5 minutes. Dès que quelqu'un veut vous annoncer la mort de votre fils, comme ça, il ne nous dit pas si j'ai minuit et tu reçois l'information à 6 heures du matin. Je le répète encore, tu reçois l'information à 6 heures du matin, pasteur. Tout parent, ma fille Savana, tous les élus, mettez-vous dans ma peau rien que pour 5 minutes. Umuntu aje kukubwira ngo ugenda heka n'umuhungu wawe yitavye Imana, wowe warumvire ko umwana agira atahe, information ifize kuva kera ukavyumva gutyo. Franchement c'était dur. Muvuga uti ngira mpindura, mais byari bigoye.